Nani ni sawa? Ni sawa. Mezera cyane. Ndashima kabisa. Yamusa abantu kwanza ngaha. Yambu. Ego tugusanze ngaha muri foire yateguwe n'abarundi muri rusange. Foire itwa Made in Burundi. We nawe washyize gute ngabyagenze gute cyatumiye kwanza imbere tujya muri foire tubwivye arivyo ngaha. Ngaha twaje nka cooperative sanzwe nkorera muri cooperative yitwa Art Innovation Corner. Rero dufite stand ngaha nyene. Stand ngaha nyene. Bimeze gute mumaze bisingana gute muri ngaha? Twatanguye mu ndwi yahera vendredi ariko voiture yabaye kwa kabiri. Yego uyu munsi akaba ari umunsi wa nyuma wa foire. Umunsi wa foire. Kuva foire itaho gushikino saha bimeze gute ko mura bimeze gute? Eske cooperative ikiramenyekana ko natwe foire kugira tunuze cooperative imenyekana. Yego cyane gose ni ibintu byabaye benefique kuri twebwe kubera ko hari abantu benshi batari batuzi mugabo woyi baratumenye. Yego kandi twaragurishije n'ibitari bike. Baguje matabo mreshi. Namwe turaronka natwe uraduhako. Anyway, batawigara muzo batangwe mu ndwi heze. Mu ndwi heze vendredi. Ubu kamuri ngaha aje gushikino munsi. Unani samedi. Ayizidwe no munsi umwe urengako. Bon, sindi abusaba dusigura vyinshi bagize kutubwira turabona ba president wa chafse imirima batandukanye. Bo sinzi be amatablo meze gute agurishwa gute ndabona ingoma ngaha cyangwa ngamapiga muramenya hashitse. Bon nkuko mubibona hari ibintu byinshi bitandukanye niko n'amabeyi yavyo atandukanye donc urumva hariho inkinzo utugoma amatablo mato n'amatablo manini rero urumva amabeyi ntangana yego mugambe wa afisi isiguro ko abagere bicafye bo nk'iyi imeze gute iyi nyisigura iki iyi bon iyi juste yerekana image y'umurundi kazi ari mu dukogwa nkuko mubibona yambaye impuzu iranga amabara y'idrapo y'u Burundi. Ego iyi okay wacafye wisunze amabara y'u Burundi hamina iyi ni juste tableau ya décor na kantu keza usanga umanitse ku ruhome mu nzu habegwa nyene kontu ruhome mu nzu mwana mbumenye vy'amashugwe vy'ama isi apple. Ego ibi vyose arose anibe bingana ukunye utuyi ko yako tunganya PCR nibe irangana ariko tugende bukebuke iyi ni ngoma y'u Burundi mu byo mucupa vya biri mwibi iyi ni ngoma y'u Burundi yerekana karanga ko Burundi ni juste symbole sino orazi ko ingoma aba ari kinini cyane mugabo ini juste symbole yo kwerekana ingoma y'u Burundi kandi nakantu umuntu ashobora great ino musi rero mwabaye tukume na Landry asanzwe acapa ni naducapiye mwimba muvyibuka amalogo ya Black TV no yacapye ho Black TV sanzwe ikorera muri kano kanya ino musi turi kumwe muri foire baje kudusigurira vyinshi vyekarakora nga muri foire n'ingene z'amatabla atandukanye anyway dushaka je tugeze kuri no bone no Burundi. Ego bavyo kutubwira bino biri ni kato y'u Burundi aragombye juste kwerekana ibiribwa bitandukanye bishobora gusanga ku gataka ku Burundi natari byose mugabo bimwe nyene nagombye kwerekana ibiribwa mugira ntuza mu gushaka ama design yo ko. Ego wakoresheje ubwiye izo design sa wakoresheje ubwiye bifateko Nicole ko sanzwe nyene ko rimwe tuze Nicole ego c'est bon. Okay, ama tableau yandi meze gute bosha ibije byose nivyo mabikora byose byose turakora n'ama statement atandukanye. Yego haba bijyanye ibi bo oya ibi mwasi sibicapani ibi ariko oya ibi nibibumbano muzo bibumba gute turayibumba mu buryo butandukanye haba mu ibumba canke utundi tuntu nyene to kubumba nagira muracapa gusa n'ikaramu niba babikora oya ibisijeho nabikora nkuko nakubwiye muri cooperative turi abartiste benshi bakora ibitandukanye rero ibi ni bimwe mu byo dukora nyene jewe ndacapa anini gucapa gusa. Ego nk'umuragene iranzwe mucape mukore bigenda gute bimeze gute akuruha gute unkeneye yuko nagucapira ndafise nimero ya telefone umuntu wese ashobora kukundonka 68 055 538 urashobora no kubona ibikorwa byacu ku mbuga zitandukanye kuri Facebook ni Landry Art Facebook Instagram YouTube hose nuko nyene Landry Art. Iya foto wima umuntu ihera kare nanga ya foto iyihe ya foto ya president bon iya president sino igwa kuko ntiri ku isoko basi kwiko n'ibisanzwe bikora ko bisa sa kwiko ko n'ibisanzwe n'ibisanzwe nzatura Gusa iramanitse iragoye kumanura sinzi iragoye ntaco rengana uko ariko nta kibazo
wayegera Ingo ndakwereke. nibatwereke Batwereke. papa wacu bibaza babisi Okay. Wimva gute? Iyo ujya n'umubosi. Karibu cyane boss. asante Iyo aguha menshi. Eh? Waguha menshi. Uva iri gurishwa. Oya, iyi ngurisha mugabo izindi zose ngahaye Zagurishwa. byagurishwa. Ukitagurishwa iyi none. Iyo. Ubona gute? sizo nashaka mu nzi wanje Iya ni ya nyene cyoro nyene umukuru w'igihugu ndarindiriye umunsi tuzohura ni kado yiwe nyene. Uzomuha. Yego. Okay. Ushaka nyuga umucapire naho. Yonondera kuri ziga nimero navuze tukavugana. haratayo 68 055 538 Ramukirundi. 68 ubusa 55 amajana 5 na 38. Okay, ushaka kuguri? ndamwa ko nashaka kugura ino foto ndayishire mu nzu Iyi ya president ni ya president donc numva nigurisha. Ni wiwe ndayindira umunsi tuzohura ndemeye ko mutaje. Ukicape basi shasha. ariko ndagusabye shasha wincapire n'iyi nyene ndayishire mu nzu yanje Niyo nyene. Nta kibazo twavugana. kuvuga niyanje naho Foto yiwawe. Eh. Naho nibishoboka nivyo nkora amavisage y'abantu bose wari wese namucapa abishatse. Yego akabe ni kavuna twavugana. Tuza kuvugana nyuma y'ikiganiro. Sawa sawa. Ubanza kuvugana uyu gatoye muka. Nawanda kwikatira ko wase kuyimuha naco tumucapa wewe. Rero Landry mu kubandanya sinzi nk'akajambo ngene uvuze muri rusange iranga ushimira abantu ndazi yuko muri famwe we n'ibintu byinshi bigoye. Akajambo nagomba nshimire abantu bose muri rusange cyane cyane abateguye iyi fois nakajyo keza bahaye abarundi ko kumenya ivyo dukora haba jewe canke n'abandi bakora ibindi bitandukanye ngaha muri fois. Yego kandi ndashimiye cyane namwebwe abajournaliste muguma mutwitaho mukaza mukamenyekanisha mukerekana ivyo dukora. Yego murakoze cyane. Nta kindi wumva woshikiriza like. Ukiwoshikiriza cyose wumva woshikiriza. Icyo nashikiriza nuko nyene mubandanya mudushyigikira murushikire cyane gose abarundi turashoboye ni byinshi ndibaza mwabibonye mu matembere yaha hose mwabonye ibyakozwe n'abarundi Made in Burundi. Yego ibintu byiza cyane. Mbega hadi mu kwabye nitwa gute? Ni muri Art Innovation Corner. Art Innovation Corner. Guys, wabyise Art Innovation Corner iri musi ya hehe? Ndetse kwandadaye. Hajya nyine hafi gusa gato ucushika. Pave juste nyene mu musi yo kwandadaye niho dukorera atelier yacu ya koperative yacu yitwa Art Innovation Corner. Okay. Namukunzi. Mimi wachaje. Eno nazi merci beaucoup. Yego murakoze cyane. Kandi karibu n'undi munsi. Muze mushike no kuri atelier mubone dukorera. Yego ni biza cyane.